Uburundi rero bwarafashe ingingo, bwarasubiriye gufata ingingo y'uko bwo kwinjira, bwosubira gusaba kwinjira muri wa mugwi w'ibihugu vyiyemeje guteza imbere gukorera ku mugaragaro n'intwari bereye mu bihugu bifise ubutare. Ndabibukije ivyo bihugu bifise bifise ibintu by'ubutare mugabo bitagira uburyo bw'ukungene boshobora kubukoresha, baciye baja hamwe mu mwaka w'ibihumbi 2003. Hanyuma bagiye hamwe bakoranira mu Bwongereza, ari ibihugu birenga 140. Mw'ivyo bihugu rero barumvikana, harimwo ibihugu, harimwo ry'amashirahamwe donc secteur privé iri mu bintu bijanye n'ubutare, harimo n'amashirahamwe yigenga y'iwacu. Hanyuma baca bavaho bumvikanye ico no kuyita amategeko ivyo bihugu nayo mashirahamwe vyogenderako. Bamaze kuvyumvikana baca batangura kwiyemeza ukungene vyogenda. Bamaze kwiyemeza ibihugu bishika 50 bica biremera, harimwo Royaume-Uni, no kuvuga Ubwongereza, harimwo n'ibindi bihugu bitari nka Allemagne, Norvege, kuko n'icicaro gikuru cyacu kigenda gushigwa muri Norvege. Hama muri sous-région ibihugu bimaze kwinjiramwo ni mwaka rero duherereyemwo, hari Uburundi, hari murambabarira, Uburundi bwarasavye kwinjira ariko ntibwavuye bubibandanya. Mugabo muri sous-région ibihugu byinjiye ni RDC, ni kuvuga Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'Ubuganda hamwe na Tanzania. U Rwanda n'Uburundi, Uburundi buramaze kugira tentative kenshi mugabo bigaca biherera mu nzira. U Rwanda nagone ibyo twabonye umengo ntiburinjira nabwone. Mugabo rero ikintu turashobora kwibaza igituma ivyo bihugu bitarondera kwinjira. Murabizi neza hari amaraporo asohoka atari make yerekana yuko ibihugu bimwe bimwe ngaha muri sous-région bifata ubutare bw'ibindi bihugu bikabishora hanze, kuko kubera hari ibyo mpamvu ndababwira mu kanya bijanye n'ivyamaze gukorwa ngaha mu karere kacu. Hariho rero amaraporo agigwa kw'isi na Nations Unies n'aba-expert bigenga ba Nations Unies barimwo, aho basanze hari ubutare bugenda bwitirirwa ibihugu bimwe bimwe byo mw'aka karere canke abantu cyane cyane ibihugu, mugabo ubwo butare ugaca usanga ntibuva mu by'ukuri mw'ivyo bihugu, mugabo kavyiteba cyabwitira ngo n'ubwo ivyo bihugu. Nibaza ko biri mu mvo nyamukuru ibihugu bimwe bimwe bidashaka kwinjira mwiyo nzu, kuko winjiyemwo ni bibiri. Ubwa mbere ugomba gukorera ku mugaragaro mu buryo bugaragara ibijanye n'ubutari, mu gutanga amasoko y'amafaranga avuye ivyo ashaza gukora n'ibintu rero bikomeye cyane iyo uramutse ubigiyemo. Hari ibihugu byinshi bimaze kuvamo nka Myanmar n'ibindi bihugu, bijya bihugu byitwa ko bitwaza igitugu cyane, bitemera société civile, bitemera secteur privé, atari yaba bari ku butegetsi. Ivyo bihugu ntivyatsa niyo ugiyemwo bonye bashaka gukuramo, kubera bagusaba amaraporo ari très rigoureux. Ayo maraporo rero n'ibihugu bike cyane bibishobora kubikora. Nico gituma ibihugu byinshi bibinanira gukora. Hanyuma processus rero y'ukungene bigenda, ubwa mbere igihugu iyo kigomba kwinjira, mugabo mu ntunge gato, Uburundi mu mwaka wa 2011 mu mwaka wa 2012 bwarasabye kwinjira, burarondera buratangura na processus, burashaka ku ntambwe igira gatashaka kane kugira ngo busabe kwinjira. Kugira ngo usabe kwinjira hari intambwe ugira ico bita demande officielle, hari intambwe zitanu ubanza, zitanu cyangwa zitandatu.
ubanza gukora, igihugu kibanza gukora. Izo ntambwe rero, intambwe ya mbere, igihugu kibanza kukica kigira ikintu bita declaration publique, kirasohora itangazo ku mugaragaro ko giriko kirondera kwinjira. Iryo tangazo ririsohoye kigaca nico nariko ndavuga ca mbere baca bazugira nico bita engagement de l'État. Iyo ico ikintu bamaze gukora baca bagira ikindi kigira kabiri, engagement des entreprises, no kuvuga baca bahamagara mu buryo bugaragara amashirahamwe asanzwe ari akorera mu ico gisata c'ubutare. Kandi bavuze ubutare mwumve ibi vya nikere, mwumve inzahabu, mwumve ya matruate, wolframite, casterite n'ibindi, mwumve ibitoro, iba petrole canke essence canke mazutu, ivyo bintu vyose bijanye n'amaresources naturelles minières. Amashyirahamwe rero yose baca bayarondera bakayashiramwo muri iyo processus. Abandi baca bashiramwo nabone baba engage ni société civile n'amashirahamwe nk'aya yiwacu asanzwe abikoreramwo imyaka na mirere, kandi azwi ko atarayo leta yashizeho kugira ngo abibikingirizo. Kuko ari amashirahamwe ajaho mu vy'ukuri niyo ubumvirije ukayoberwa kubatandukanye ko ari abavugizi ba leta canke ari abavugizi b'abanyagihugu. Ivyo rero naro babigize leta ibigize gutyo ntibavyemerera, kuko nabone baragira amatoza bakabimenya, kuko barafise ababaserukira muri surejo barabimenya. Ico rero kimaze gukorwa haca haba etape ya kane. Etape ya kane baca bashiraho ikintu bita regroupe multipartite. Iyo equipe multipartite ica ibirimwo gouvernement, secteur privé, ariyo isanzwe iri mu ico gisata nyene hamwe na société civile. Iyi shiba formalize bakagira amanama, hanyuma bagira n'amaraporo. Hanyuma ica gatanu baca bakora ni ikintu kijanye no gushiraho calendrier de travail. Iyo calendrier de travail rero ni nka plan de travail iri kumwe na calendrier yayo. Babishizeho igihugu kica kiza kirabikurikiza, hanyuma muri nuze nabo muri secretariat international ya ITIE bakaza bararonka amaraporo ku mwaka. Kuko iyo processus imara imyaka 5 kugira ngo wemererwe ube admis comme membre de l'ITIE. Igihugu kimara imyaka 5 kiro kirihwezwa ko kiriko kirakurikiza ivyo bintu kiba cyamaze kwiyangajamwe. Mugabo rero niyo maze kwemererwa ukagira uteza gutanga raporo ku mwaka. Donga abo bantu bose barimo igihugu kirayitanga, mugabo abantu bose baba bamaze kuba impliqué. Aha rero niho iyo batanze raporo bagasanga ivyo bintu twavuze vya mbere ntibyagumye bikurikizwa, igihugu baca bagihagarika, baragiha gasopo hama bagihagarika. Hari ibihugu byinshi cyane bimaze guhagarikwa bitemera gukurikiza uko kuntu byo za transparent, nk'ibihugu bitwaza igitugu, ibihugu bitemera société civile, ibihugu bitemera gukorera ku mugaragaro kwa maradio. Kuko bavuze société civile na remedia no kuyumvamwe, amaradio n'amateleviziyo iminyamakuru muri rusange no kuyumvamwe. Igihe rero ivyo bintu bitakozwe haca haba ikibazo. Naha rero Uburundi nibaza bwaza burasubira inyuma kubera imvo navuze zitari nke. Mugabe imvo ya mbere niyo twibaza ko hari abantu umengo bakuru ubutara handi, kuko ayo maraporo yarasose kuko nubarahari. Mugabe agaca bagenda kubushora, abo bantu rero usanga barafise inguvu kugira ngo ntibinjire ngo bace bafatwa, kuko urumva iyi transparence iramutse ikozwe bace bafatwa igihugu naco. Mugabo urumva ko kiriho kirahomba. Ibi bintu rero mushima bikomeye, ndababwire igituma nibaza ko bikomeye cyane nuko no muri surejo mwese murazi ca kintu bita CRGR, conférence régionale des pays de la région de Grand Lac. Iyo conférence régionale idongo yitwa CRGR mu bintu ije gutorera umuti mu karere ni ibintu bijanye no kurwanya byo no kwita amakonfli muri surejo. Ayo makonfli rero basanze mu bintu bya mbere biyatera basanzwe ari ibintu cy'ubutare, ressources naturelles.
baca rero bigira umugambi nabo bati kugira ngo ibintu tubigwanye reka dushireho ibintu bishika kuri 6 vyo dufasha kugwanya aya makonfra ari muri sous-région. Murabizi ko hari n'ibintu bita mu gifaransa les minéraux du sang, ubutare bwo buvuye mu maraso. Ubwo butare nta hantu namwe ku isi bwemewe. Iyo igihugu cabushoye hanyuma bakumva nico gituma baca barondera kugira ico bita branchement, kubweza barabweza, nico gituma baca barondera guca banka kwinjira mwizo ntuzenya mwizo nzego ziba zagiye kugira ngo zifashe, hanyuma kandi bagaca barondera kubwitirira ibihugu ko bwavuye mu ivyo bihugu byo atari ivyo atakuri kuri na kumwe kurimo. Ivyo bintu bishaka kuri 6 rero, ubwa mbere nico bita mécanisme régional de la certification. Iyo mécanisme régional de la certification ni nuburyo CRGR yashizeho kugira ngo ubutari bwose buvuye mu kino gihugu mwabino bihugu bushobore kuvaho bufise buzwi igihugu cabuzanye. Muge bihugu byinshi naho bimwe muri suje no byabisinye ntibavyemera ntibakunda kubikora. Ikigira kabiri bumvikanye nuko baca bashira hamwe amategeko kamera kumwe, ico bise harmonisation des lois. Iki nacone baragikoze muga hari ibihugu nubu bimwe bitarabikora. Ikigira gatatu nuko ivyo bihugu biteza kugira ivyo bita base de données régionale bose bashobora kuraba kugira ngo babone mu by'ukuri ubutare aho bwimbwa, kuko ubateza no kuraba ahantu bwimbwa ahariho naho buva. Muga ibihugu byinshi ko nabivuze bikoresha fraude ntivyemera yuko ivyo bintu babikora. Ikigira kane nuko ivyo bihugu byose bishiraho uburyo bya bindi bita secteur informel canke artisanal bivaho bagaca baformaliza le secteur artisanal. Ivyo navyone mu bisanzwe hari ibihugu byabikoze n'ibihugu bitarabikora. Ikigira gatanu nuko bashize ico bita mécanisme d'alerte précoce. Nukuvuga ni mécanisme ijaho bashizeho igihe habaye ibibazo baca bakorana mu maguru mashasha bakwira ngo babitorere umuti. Icanyuma rero ibihugu byose bisabwa ni kidarimeje kuvuga tange turiko turavuga ko kijanye na la promotion pour la transparence des industries extractives. Nukuvuga ibihugu byose biri muri kwari 11 biri muri CRGR bifise itegeko kwinjira muri ya ntuzenya ya initiative ko ndababwira ITIE kugira ngo bigire bishobore gufashwa. Hanyuma kandi hari ibihugu byinshi ku isi kugira ngo vyemere gukorana n'ibihugu mu gufashanya bibanza kuraba yuko ibihugu vyemeye gukorera ku mugaragaro kugira ngo vyinjire mu izi initiative nje kubabwira. Uburundi rero mwumvise yuko bwagize tentative yo kwinjira mu mwaka wa 2011-12 bakabura ko barakora mugabo kubera izo nyungu z'akagwi k'abantu bamwe baca barabiburizamwo igihugu nicaba kicinjiye ngo bikunde. Twebwe twatanguye n'imigambi yo kufasha kugira ngo abantu n'igihugu no muri sous-région kuko hari umuntu twaciye dugira na promotion niveau de la sous-région turashiraho mbere ni ULUCOME yacitangura gutwara iyo initiative kubera nzo twari mu bantu bavyumviriye, ariko ibihugu n'abantu bamwe bakomeye kwera bafisemo inyungu ivyo bintu barabigwanije kugeza yaho bihagarara. Ariko twagira dushimire leta y'u Burundi ko yasubiye kwigenga ubuntu ikabona ko bikwiye ko yinjira. Ubu rero ya ma etape nariko ndababwira za ntambwe Uburundi bwaramaze kugira ico bwatanguye kwinjira ko nariko ndabivuga kurondera kwinjira. Ikete rya mbere bwandikiye ITIE umengo mu kwezi kwa11 mu mwaka uheze mu 2023. Hanyuma ITIE irabishura mu mwaka wa 2023 nyene mu kwezi kwa12 kwa Kigarama barabishura. Ubu rero bari mu baramaze gushiraho kunoma formellement umwe bita le point focal kuko ivyo byose biri mu ma etape agenda arakurikiranwa. Ubu rero bari ku ma etape yuko
rondera secteur privé iri mu byo gisata na société civile no muri kome baraturondeye mugatwe tuvuga tuti kwinjira kugira tufashe nivyo mugabo babanze bidandifye yamiguye ababandi baguma bahagarika ibintu babuza ko ibintu bibandanya kuko abo bantu ni bari kure ya leta bari hafi yayo barabegereye bari muri bo mugabo abo bantu ni bemera ko igihugu kitera imbere na gatoya nico gituma twebwe turi prêt turiteguye gufasha mugabo bitegerezwa gukorerwa mu muco bidakozwe mu muco shirahamwe ULUCOME ntiririmwo kuko tumaze kuja mu bintu byinshi nivyo twabwiye nabo muri seni bakababona yuko badashobora gutunganya ibintu neza ngo bakuriza amategeko twebwe ngaho turi preneur eka kweri twebwe ivyo bintu byo kubibikanganye duherekeza abantu ivyo bintu twaramaze kubirengera tumaze imyaka irenga 20 na turi mwigisa cyo kuharanira intwari bereye ntiwo gira rero cyo haranira ngo abari cuza kugwanya ngo buri kurivuguruza uri umuntu w'umugabo ivyo navyo bigira imbunuza nta muntu umugabo ashobora kubigira nibishoboka nico gituma twebwe dusaba leta nyamba bagomba by'ukuri guteza imbere igisata nibemere bakorere ku mugaragaro nibemere bakire ibintu bijanye n'intwari bereye mugabo mu guheraheza mu nkundire ndababwira akantu gatoya Uburundi murabizi ko buri mu bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro kandi murabizi ahantu hambere amafaranga y'agaciro ava ni mu bintu bijanye n'ivyo dushora mu mahanga mugabo ndabaha ibiharuro bikeyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri umwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2022 ushika umwaka 2023 Uburundi bwari bwiteze kuzoronka amatagisi cyo bita taxe sur les exportations ingana ma miliyaridi arenga 8 avuye ku iyo taxe sur les exportations mugabo nagenda babwire yuko Burundi bwaronse hafi sakaranteye miliyo no kuvuga 2%. 2% Burundi bwaronse avuye muri ntuze umuntu ashaka kwica yibaza ikibazo none ivyo bintu bishika gutyo habaye iki ico ni cambere ikigira kabiri Uburundi bwari mu uyo mwaka w'amafaranga nyene bwari bwiyumviriye ko buzokwinjiza ama miliyaridi 3 n'igice arenga gatoyi avuye mu bintu by'ubutare ariko nagira ndababwire habaye ico bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa murumva ubu ninjije ubusa ko ari ubusa nyene bayinjije ubusa umuntu agaca yibaza none mu by'ukuri ubushikiranganje bujejwe ubutare ubwo numva ko bukwiye gufutwa none cyangwa ushinganje bujejwe akava none mumva mu by'ukuri ivyo bintu bifize insiguro kandi vyamuko ntagira uzobabesha vyamuko iyumvira ubusa nico kimwe n'abantu baje kurwanya igiturire muramumva mwese abategetsi batubwira yuko mu mafaranga yashubijwe mugabo kubivuga mu majambo twese ibyo turaba ibiharuro usanga bavuze ngo bategekanye bazokwinjira ba miliyaraya mugabo waza kuraba rafendorane ubusa zero ibintu rero by'intwari bereye no gukora ku mutagaragaro tutabishize imbere bizotugora cyane ivyo uyu mwaka sinogwe ndabivuga kuko nababwiye vy'ama prevision barabishiramwo mugabo twebwe turabara realisation yabe biba byinjiye igera ibintu byinjiye tutabibona bica bigora iki gihugu ni cyacu twese abantu bavyumve ni cyacu twese suko umuntu ari imbere agitwara umushikiranganje cyangwa agikunda gusumba abandi turabibona bagikunda kubera bari gufite ivyo bariko baragisoromako mugabo igihugu ni cya twese tugomba gukorera nico gituma aba bantu Imana yabateye iteka ngo baje imbere bakwiye kuza barumviriza impanuro nk'ibi bintu rero bijanye no kwinjira muri ITIE nibagerageze bayinjiremo mugabo ntibinjire bagiye gusa guherekeza ntibayinjiremo nkuko binjiye muri ya masezerano yo kurwanya igiturire binjiramwo mugabo ntihagire ikintu kimwe basubira gukora twifuza neza yuko binjiye by'ukuri amajambo ajana n'ingiro murakoze